narigeze kumva sinzi ko ari byo yuko iyo uri kuritoza hanyuma bigashika ukagira urubanza muri leta par exemple ari ibintu wikwagiriza ishobora gutuma no mu matora utajyamo, sinzi ko ari byo, ariko kandi tukaba tuzi ko igitoro kigoye kandi bafatanya amagendo ujya mu gashyo, kandi kugira ngo izi nama muze muduhamagaza nta kuntu mudupangira udutoro nk'igitoro, hari igihe duca mu nzira itegeko ryose rifise umuhabara, ari igihe dukoresha umuhabara w'itegeko, ariko aca usanga ari badushikanye mu gashyo. Mbe bizogenda gute? Hese niho tuvugira gute ko tuza gushika mu manama? Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhera iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizeye ku barundi bose. Mu nyubakwa za kwa Yare Parase, umugwi w'igihugu wigenjeje tegura amatora seni kuri uyu wa 10 Ruhuhuma 2025 wakoranije abaserukira imigambwe inani ndetse n'abigenga kugira barabire hamwe igicapu c'ikarata y'itora izokora mu matora twimirije y'uno mwaka wa 2025. Abaserukira imigambwe inani ndetse n'abigenga bashikije ibibazo vyabo babona ko vyokemurwa kugira ngo amatora twimirije ntazorangwe n'utunenge. Kurikira ijambo ry'utwara umugwi seni ryo kubakira ndetse n'ivyariko birigwa ibibazo ndetse n'inyishu. Turabakengurukiye kuba mwitavye ubutumire twabarungikiye, tukanabakengurukira kandi kuba mwarafashe intumbero nziza yo kuja mwiganwa y'abitoza. Ni ikimenyetso gikomeye cerekana ko mwamaze gutahura ivyiza vy'intwaro rusange. Twifurije intsinzi, Imana ibashoboze muzoshike kwihangiro mwihaye. Imbere yuko nduga kwijambo ryatuzindukanye no munsi, nagomba twibukanye ibintu bimwe bikuru bituma mutahura neza ibiri muri kino kiganiro. Kwigenekerezo rya 17/0 uyu mwaka nyene wa 2025 i Bujumbura kuri Donatus Conference Center, umugwi seni waragize inama n'abego n'amatora. Abatumire uno munsi muri ngaha mwari mwatumiwe no muri iyo nama. Twaraberetse urutonde rw'imigambwe, urunani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abajenama ba komine n'abashinga amateka mu matora ategekanijwe kwigenekerezo rya 5 Ruheshi uyu mwaka wa 2025. Nk'uko ikirangamisi cy'amatora twashikirije kwigenekerezo rya 15 kwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2024 kibitegekanya, kandi kaba caremejwe na ryatego rya n'icubahiro umukuru w'igihugu inimero 187 ryo kwigenekerezo rya 7 Kigarama umwaka wa 2024 rirari kabene gihugu kwitaba amatora. Twababwiye kandi ko hagiye gusohorwa intonde fata kibanza za bene gihugu biyandikishije ngo bazokwitaba amatora yo mu 2025. Zongere zimanikwe mu bibanza biyandikishirijemwo kugira barabe ko bariko kandi ibibaranga vyanditswe neza. Twagomba kubamenyesha ko izo ntonde zimanitse mu bibanza vyari vyabereyemwo iyandikwa biri ku mitumba n'amakartie y'igihugu cose. Uno munsi kwigenekerezo rya 10 ni habene gihugu batangura kuja kuziraba, tukabona mu tubatumiye ni mwava muri inama mu cyo kuraba mutanga karorero, bikaba bizorangira kwigenekerezo rya 12 z'uku kwezi turimwo. Tuboneyo n'akaryo ko kubatuma muhimiriza bene gihugu biyandikishije ngo bitabire ico gikorwa kuko nibo bazobaha amajwi. Ico gikorwa giheze hazoca hakurikira ikindi cyo gukosora ivyo bazoba badushikirije ko bitanditse neza. Ni mu ntumbero yo kugira hazokosorwa intonde ntabanduka zimeze neza
kandi hazokogwe amakarata y'amatora y'abarundi n'abarundikazi bakwije ibisabwa n'amategeko ngo bazotore. Bubahwa mwese bashingantahe bapfasoni batumire bahire, kuva ku igenekerezo rya 4 gushika kujya 8 Munyonyo umwaka wa 2024, umugwi seni warahamagariye imigambwe inani z'imigambwe n'abigenga gushikana muri seni ibimenyetso bibaranga bategekanya kuzokoresha mu miyamamazo mu matora yo mu 2025, ari navyo bizoheza bigashigwa ku ikarata ry'itora. Abatashoboye kubizana muri ico kiringo baciye babizana mu madosiye y'abazitoza kuko vyarimwo mu vyasabwa. Twagomba kubamenyesha ko kugeza uno munsi imigambwe, urunani rw'imigambwe n'abazokwitoza ku giti cabo, ibimenyetso vyabo bimaze gushika mu mugwi seni. Tukaba tubakengurukiye kuba mwaragambutse mukabitanga ku gihe mu mugwi seni kugira ntibihave bicereza ibikorwa bikurikira. Kwigenekerezo rya 22 y'uku kwezi guheze twarabahamagaye mu mugwi seni turababwira uko tuzobatondeka ku ikarata y'itora. Icatumye tubahamagara uno munsi rero twagira tubereke ibicapo vy'ikarata y'amatora uko bimeze n'ingene ibimenyetso by'abazitoza bose byatondetswe, haba ku bajenama b'amakomine canke ku bashinga amateka. Nakaryo keza tubahaye kugira ngo umwe wese asuzume neza ikimenyetso yatanze ko ari ko kiri, hanyuma tuve ngaha tuvyemeje. Nagomba nsabe abari mu buhinga babanze babahe izo dokima kuko projection ikwiye, babikorere mu bubangutsi, tubwira ko nk'umujyi w'igisahira kuko hari igihe duprojecta ugasanga ku papuro ntibihurirana neza. Twagomba umwe wese aze kuraba. Nagomba ubuhinga budukundiye baba barategura ibicapo vy'amakarata y'itora ku bashinga amateka, babigire ku ntara, abari muri service babanguke. Nizere ko bazanye ibikwiye umugambwe ku mugambwe, umukandida ku mukandida. Amanagira ndababwire yuko ivyo bintu tushamoje kubiraba, tubibaga kugira ngo bikurikire mubibona murako mutihenze. Muribuka ko twari twavuganye yuko tuzotondeka turavye de couverture nuko mukurikirana. Muri Buhumuza hazokwitoza CNDD-FDD, hazokwitoza Iprona, hazokwitoza Sener, hazokwitoza IPD, hazokwitoza APDR, hazokwitoza FPI, hazokwitoza RANAC, hazokwitoza ADR, hazokwitoza urunani Burundi bwa bose, hazokwitoza CDP, itoza urunani ongere itoze uwigenga. Nuko bizoba bimeze. Ikimenyetso murakibona hajya haraka flash herekana umuntu ashira igikumu. Tuzovyumvikana dushoboye kugira igikumu no kwandika hajya muri kajya gakazi. Muzoronka kanya ko gusigurirwa izo mpapuro zose uko zikoreshwa, ariko ubu twashimye kuba turababwira ibijanye na F2 kuko nigo ruhambaye cyane gusumba izindi, kuko nyinshi muri izo zuzuzwa zifatiye kuri ubwo. Ni nago ruheza rugashigwa ko igitigiri c'amajwi muba mwaronse ku biro vy'itora, kandi bamwe muba mwatumye ngo babarerekere uko amatora ariko aragenda, baheza bagashirako amazina yabo n'umukono, bagaheza bakabarushikiriza mukabona amajwi mwagiye muraronka. Jewe nababwiye nti umugambo rero bishoboye uzoba waronse amandateri mu gihugu cyose, ntawe uzovuga ko bamwivye, ibiharuro bazoba bifise. Gushika ku matora meza bisaba kwitanga kw'abigenga n'amatora bose, na cane cane mwebwe mwahisemo kuja mwiganwa ry'abazotora. Amatora ni igikorwa kandi gihambaye gisaba umutima wo gukunda igihugu. Musabwe kwitegura neza
gutegura abanywanyi banyu mu byo mukora byose, mushire imbere ubuntu, ubupfasoni byamye biranga abarundi, mwirinde imishamirano no gusotorana mu budasa bwanyu. Umugwiseni kubiuraba wemere ko atatazokora ngo amatora agende neza cyane. Imana mushobora byose ibongera imihezagiro mu mirimo yanyu no mu miryango yanyu, yongere ibandanye kubaha amagara meza, dushikira amatora meza azoturonsa indongozi zizodushikana kuri yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 buteye imbere mu mwaka wa 2060. Murakoze cyane, Imana ibaheza. Ma image ari format ya paysage canke portrait. Iyo haba une communication précise avuga ati image yose itegeza kuza sous forme ya paysage canke portrait, byari gukrea hari kubamo harmonie, kuko urasanga hariho zimwe zigiye ziravanga. Bigishoboka byari kuba byiza habaye kudesida yuko format iba imwe, ntiyabe iba portrait ahandi hari paysage, kuko ama espace acagenda aragorana. Byo natuma peut-être ako karyo kanabonetse n'iki cifuzo abandependant ko proposa yuko peut-être ushaka kongera kwizina ku ruhande ashobora kurishira bigishoboka, mugabo format ikaba imwe itambuya muri visuel, habaye nka paysage byose byo babyiza comme ça bica biba bien rangé n'ama numero kuri hamwe ntiyegera ndaje kure. Donc iyo ni position bigishoboka, sinon en général baza ko atakibazo kinini cyane gihari. Ikindi n'ico nyene kuri format kuri F2 juste muri informatique uravye le nom na prénom d'abasignataires d'abascrutateurs bokaza na munsi yaba ba membre du bureau du CENI de la CENI babaganje de l'espace, hanyuma le nom et prénom z'abamandataires bakongereza l'espace parce que bazoba benshi. Yamoye ko kaka 3 lignes kaza munsi yaba membre du bureau de vote, hanyuma bakongereza espace yaba ba mandataire. Bien sûr binashobotse n'inyuma bagashaka espace quand même kumurongo mwiza abantu bosinya gukora ko 29 mandataires ntibashobora kwiga kuri aka espace bagashira inyuma kabisa n'ibizene twinduburu tuba la dernière minute ngo nabuze igiharo canje umumandataire wese aronke un numéro de celui qui le représente asinyako. Sinon bavuze ngo bafe kwandika inyuma nyamusanga kuri bureau de vote habaye induru zidakenewe. Ica gatatu ni par rapport ya ikibaje kuvuga twebwe l'information dufise muri CEPI nuko effectivement abamandataire bataratangura kubakira, barabatwaye batvuga bati ubakira abazoko observer les affichages gusa. Byarateye confusion kubera ikikora calendrier électoral. Calendrier électoral yerekana dépôt ya mandataire imwe gusa, yerekana 2 types de mandataires. Donc rero umengo wacerewe dépôt yari ya mandataire umengo wacerewe bose muri rusange. Comme la dernière fois muri nama twagize mwari mwatubwiye muti à partir de la semaine prochaine de lundi à vendredi bikaba byarahindutse ngo duha yindi date limite ya dépôt y'abamandataire, hanyuma hakaba communication muri CEPI clairement kugira ngo ivyo twashitse ko mu nama uko abivuze nibaze kusaba andi madocument n'amafoto, kandi mwebwe mwari mwavuze yuko ivyo bitagikenewe cyari ico. Sino nibindi nibaza ko nikinyere cya communication ngo vyo kunda ko tugeze mu gihe tugezemo ama communication officielle tukongeramo email bishobotse byo bavyiza. Iza format paysage format izo biri imwe, mugabo nagomba ndababwire twari prononceje format izoba A3 tugize A1 kuko hari izindi parametre ni murabe les unes dushiramo. Ugize igipapuro kinini ukagira byinshi hava wuzuza hagitoya abantu ijana, donc on va joindre l'utile à l'agréable. Ariko format classique y'abantu bamaze kurenga 5-6 izoba format A3 kandi izo bishinze. Paysage twabigize pour ego nibyo niko ndavuga ku malogo tuzocitondera kizoba kimeze neza. Bon, ibyo mandataire ku ntara je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Abantu bose mwabimagina babwiye na cyenda baronka irya document twabaronkiye nukuri wowe yabikoze ukundi yakoze ibyo tutamutumye birashobora gushika, uwakoze ibindi yakoze ibyo tutamutumye. Mugabo gusaba ka récépissé umenye ko umuntu afise qualité d'électeur, surtout ku mandataire twanka abantu baje konona ako naga consigne twatanze kandi kali légitime
umuntu aje kurabira ubundi ifo umwe ko afise qualité de lecteur kimwe rero karakarespisi ego ico twari twagitanze ko intumbero namaze kubabwira ivy'amaforma azoba A3 déjà 3 c'est déjà bon kija cyamaze kuba kinini ico tuzokwebita nta 2 pages zizoba uze kugerekeye amafoto jewe kuri jeweho ni danger kubera ko naye nambaye akajire n'ishati yera nuko goracitse kuri ishati yera nuko niko naboneka kubera ko agatablo gari kwifoto karera nanje agashati kera umenga amaboko yaracitse hanyuma ikigira kabiri ikikwanza nosaba yuko binashobotse baduhe n'umunsi umwe wo gushobora guhindura tuzane basi foto zijanye n'inoze hanyuma ikindi nacyo kubyekeye nako nimvira ku mazina aho kwandika izina umuntu yo kwandika ko Alias Mukombozi hanyuma ikindi nacyo nagira mbaze ni nkuko tuba dufise nk'ama conference de presse muri kino gihe kwiyamamaza bitaratangura mbe kuri tablo inyuma yacu twokoresha izi foto zacu cyangwa zo dutanguye kwiyamamaza n'amapaje yacu nk'iza Facebook turashobora gushyirako izi foto zacu nkuko migambo ishyira ku embleme zabo ku mapaje yabo hanyuma icyanyuma nacyo nagira mbazi narigize kumva sinzi ko ari byo yuko iyo uri kuritoza hanyuma bigashika ukagira urubanza muri leta par exemple ari ibintu wikwagiriza ishobora gutuma no mu matora utajyamo sinzi ko ari byo ariko kandi tukaba tuzi ko igitoro kigoye kandi bafatanya amagendo ujya mu gasho kandi kugira ngo izi nama muze muduhamagaza ntabwo mudupangira urutoro n'igitoro ari igihe duca mu nzira itegeko ryose rifise umuhabara ari igihe dukoresha umuhabara w'itegeko ariko aca usanga ari badushikanye mu gasho mbe bizogenda gute hese niyo tuvugira gute ko tuza gushika mu manama murakoze cyane aha rero ncangira ko n'ababa independent tuzora ko mutarudisa amazina we wambaye nguciri ngushaka bashira ko Alias Mukombozi ngo niryo bazi propaganda iragoye urumva nimba ariko kazo kukwegera amazina changa hari n'undi Alias V8 umenga aratubwira we ni Alias V8 nawe ni Alias Mukombozi bon ntaravyibagira murabona ujya mufasoni yicaye hajya iyi nama iheze swat uyu munsi canke ejo abanza tugire simulation muganda bagwije tugasanga bitwa kujya espace turabikurako tugane no kujongla muri espace yawe kuko hajya ni nk'itongo muri espace ya bigakunda turarishira mu mugabo byanze abo aza kubikora muri kumwe ayo Alias V8 Mukombozi tutonye nyene tuzoba amajwi nitwo bibahora mugani muri marge y'itongo mufise hama ibintu vy'igitoro jewe je mo reserve igitoro uzoronderamo n'abandi la fois passée Pierre yari asavye yuko ba traitement un peu spécial kugira abantu bazoshobore kuja mu gitoro nsubiramo inyishu ministre wa intérieur yatanze yavuze atazovugana n'abasogera ama société gérée gitoro barako ba traitement spécial pour les candidats en compétition baye nk'aho ndimo kiri mu nda ya Republika ico n'ikibazo cy'igihugu tuzokirabira hamwe n'abandi ibishoboka ariko ça fait partie des contraintes zibe turimo